ndagize mwiriwe. Sinzi ko ino audio ikeneye ikeneye ubusobanuro. Imwe indimi zibiri mu Icongereza ikabamo n'ikizuru. Ko hano rero ndumva ikintu nyamukuru yavuze yari karavuga yuko atakunda kuboneka cyane kuri phone, adakunda kuboneka cyane kuri WhatsApp. Ubwo rero igihe umuntu amuhamagaye ntamutore, ntimuzibaze yuko ashobora kuba yirengagije koro zanyu, ahubwo vyiza yasiga audio, atakavuga ibyo ashaka byose, ibyo yifuza ko amufasha. Noneho agarutse nabwo bishobora gufata umwanya munini kugira aze kuri phone, kubera ko aba busy cyane. Ko anytime agarutse abaye kuri phone ntabwo ashobora kwirengagiza message bamuhaye. Kare yarafi ubu ni naco gituma abafise ba PA babiri, kubera ari busy cyane. No kuvuga PA ni nk'abavugizi bahari canke bamufasha, abo bafashanya ibintu nk'ivyo. Ifone yindi, bwo ifone y'akazi hari igihe uwo bakorana ayitora akamufasha kwishura. Ico gihe rero umuhamagaye rero ukabona ari online ntumutore, ntuzibaze yuko yakwirengagije. Kenshi na kenshi abakavugana n'umusponsor wiwe aba Hong Kong, ni nk'umukurira ahari, we ngo ari Hong Kong, ni umukurira. Ikindi naco nuko igituma akunda kuba ari busy gutyo, ari muri groupe nyinshi, ngo ari muri groupe zirenga groupe 30. Kandi muri izo groupe zose bavyipfuza yuko yobafasha canke yoba sister. Ubwo rero mu mutahure rero nka groupe aheruka kujoininga, mbere yuko ayijamo yabanje kubabwira ukuntu aba busy nuko nataboneka cane, baza kumushiramo yamaze kubasigurira. Ubwo rero bamaze kumushiramo ivyo yababwiye bagiye babibona, kuko baramuhamagara bakamubura, baramushaka bakamubura. Ariko ntimugire ikibazo, muri kumwe. Ikindi naco yavuze ni kijanye n'ukuntu kare yahora afasha abantu. Muzi ko umuntu ampaye email nabandi able yo kugira yo kumufasha ico nshoboye cose through the email, nkabunga pick up amantu z'amadetails yose, nkanabona naho uri, nkanabona na groupe urimo. Ariko ubu uye nta access mfise kuri account y'umuntu privately. Ivyo oye ntabwo bishoboka. Wanashaka n'abankurira bari hejuru yanje amasponsor, ivyo ntabwo babishoboye. Gusa ikintu gishoboka nuko tumenya amakuru imbere y'igihe. Nk'ubu uye muri uku kwezi kwa gatandatu, withdrawal zizoba zigenda neza, muze kumviriza iyo utigiye kurangira. Le 25 guhera 25th of June withdrawal zizoba zigenda neza. Ariko muri August kwezi k'umunani, hoho ibintu bizoba ari amavuta, nta gasorobo, nta gasovya, ibintu byose bimeze neza ku murongo. Ubwo rero ibintu bimeze gutyo. Ikindi no bahanura nuko atari buri muntu yo kwiyadukiza azana signal muri groupe. Ni murabe mu decide nk'abantu babiri cyangwa batatu batanga signal. Kuko mu gihe umuntu azanye wrong signal, umuntu uzeye uri on top of iyo groupe canke ubusanzwe ari hejuru, arabihanirwa. Ubwo rero vyiza mwitwararike kuri ico kintu, kugira ngo mudasanga hari umuntu mushize mu mutego. Ubwo ni ivyo. Ubwo rero message yari iyo. Kuri ntuze ya nyuma niho numvise avuze ibintu bikomeye, ariko ntituzi nimba ariko bimeze, bizoba ari vyiza. Ko yavuze mwebwe ntimutangare nuko dushobora kubaha amakuru atari muri ntuze muri back office. Twe tumenye amakuru before
before ati kuko abasponsa ni abantu bari hejuru cyane baramenya amakuru ati nk'ubu nk'ibi ndababwiye guhera ro 25 withdrawal ziba zigenda neza ati kandi mushaka kubibona in your back office kuri ico gihe atari kubuye turabibabwiye ko turabizi ati porogaramu yose turayizi tuba tuyizi byose tuba tubibona ati niyo mpamvu tubabwiye yuko no mu kwa munani ibintu byose bizaba bimeze neza ya ni ivyo nivyo vyavugwa muri no message. I won't be able to do that. So ngithi I want to clarify that so that you'll know I don't have access ekanjalo. Each and every person like Ujeki maybe is aligned with another analyst, FS global analyst. So that's why Emily was there, Uncle Jason was there. You understand? So Nami, I have my line, which is my sponsor. We are under Angels team and the Diamond team. My sponsor is leading what do you call this? Angels team, and then under Angels team, kwafoleka or kwapuma Diamond team, but both of them they are FS Global analysts. So it's kind of easier for me and Mr. Ngobo to get the latest news, even those that are not even in our back offices. So it's very easy.